Amahoro y'Imana abane nawe n'umugisha n'umunezero kuba Imana yakugiriye ubuntu ukaba ukiri muzima gushika aya masaha. Ndanezerewe cyane ko Imana yakurinze ikakongera ingabire y'ubuzima. Umwami Yesu ahabwa icubahiro kandi ashimwe cyane gose. Ni igitangaza kidasanzwe kuba Imana yakuzigamye ucari kurahema impwemu z'abazima. Hariho benshi bapfuye, hariho benshi bavuye mu mubiri, hariho benshi batagihumeka, ariko wewe uricahumeka. Byemeye Imana yabikoze. You are breathing now. Imana ihabwa icubahiro cyane kuko ubuzima bwawe. Uyu n'umwanya rero w'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo musanzwe mushikirizwa na jewe Nitezuwera Justin. Imana yagiriye ubuntu kugira ngo shobore kuganira ijambo ryayo. Uyu munsi ari ijambo Imana yashize ku mutima wanje. Nifuza ko turaganira ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, umuntu ashobora gupfa kurusigura rwose ngo aruheze, ariko love of God is huge, very huge than we think. Urukundo rw'Imana ruragutse cyane, ruragutse gose kandi gose gusumba uko tugwibaza nuko tugwiyumvira. N'umugisha rero udasanzwe kuba tugiye gusangira no jambo, kandi gusengera kugira ngo ahuri Imana igushoboze kuritahura kandi Imana ikubashishe gushobora kuri bamwe. Mwami nyagora ku ngoma, ndasengeye umuntu ariko aratwumviriza in the name of Jesus. Reka kano kanya k'ijambo agiye kubana natwe, umutahuze kandi umusigurire kugira ngo ashobore gutahura rino jambo, kandi uko musanze ntaba ariko riza kumusiga rireme ikintu gishasha mu buzima bwiwe ahaherereye hose, abone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu nashimwe kandi Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Navuze tugiye kuganira ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana, gukunda cyangwa se kwiyumvamwo ikintu nta mpamvu nimwe, nta nyungu nimwe umuntu abitezemwo, ariko akumva nyene arakunze. Imana yadukunze urukundo rukomeye cyane bituma iduhereza umwana wayo Yesu Kristo. Uyu munsi ndagomba ngo Imana itume experiencing uronka experience y'urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo gongere kuza kandi ku buzima bwawe. Imana yongere kugukunda ubugira kandi uhimbare kandi ukore ku mutima w'Imana kugira ngo Imana isubire kugurura ibihe bishasha mu buzima bwawe. Imana ishire ama opportunity mashasha mu buzima bwawe. Imana ikingura imiryango mishasha mu buzima bwawe. Imana yugurura ibindi bihe mu butima wawe, mu bugingo bwawe. Imana ishireho ibindi bintu itari bwashireho ku buzima bwawe because of his love, kubwo urukundo rwayo. Ndagomba rero dusome ijambo ryayo riri muri Yohana igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 16. Uravuga ngo ku rukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Mwami Yesu nashimwe cyane. Urukundo rw'Imana, imigambi y'Imana ni kuduhereza ubugingo budashira. Imigambi y'Imana ku buzima bwacu nuko utazogira iherezo ribi, nuko utoja mu muriro, nuko utoba mu bibazo, nuko utohura n'ingorane, nuko utopfa urupfu rubi, nuko utokora ibyaha, nuko utotwagwa n'umwasi, nuko utotwagwa n'abarozi, nuko utotwagwa n'abadayimoni, nuko utoganzwa na kamere, nuko utoganzwa n'icyaha icyo ari cyo cyose. That is the love of God ku buzima bwacu, niko rukundo rw'Imana. The Bible says for God loved us, loved the world. Kuko urukundo Imana yakunze isi, urukundo Imana yadukunze twebwe rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko urukundo si kubera ubwiza, si kubera ubushobozi, si kubera inkomezi, si kubera Imana yabayeho imyaka myinshi, si kubera Imana yabayeho igihe kirekire, si kubera Imana ishoboye, no, because of love. Urukundo niko rwatumye Imana idukunda iduhereza umwana wayo kugira ngo jewe na wewe ntituze dupfa urupfu rubi. Ariko umwansi Satani niwe ariko aragomba kuvanga ubuzima bwawe no kuguteza ibibazo no guhagurutsa intambara nyinshi mu buzima bwawe kugira ngo ntushobore guhura n'ama experience, kugira ngo ntushobore kwinjira mu rukundo rw'Imana.
iby'Imana yateguye byiza ku buzima bwawe, imigambi Imana yateguye byiza ku buzima bwawe, amaproje Imana yateguye meza ku buzima bwawe, kazoza keza Imana yateguye ku buzima bwawe, imigambi myiza Imana yateguye ku buzima bwawe, urubyaro rwawe rwiza Imana yaguteguriye, umuryango wawe mwiza Imana yaguteguriye, umufasha, umutware, amafaranga, agakiza kawe keza Imana yaguteguriye. Satani akagereza kukugwanya kugira ngo ntushobore kubihonyeramo no kubigeramwo, akugarama opportunité, akugarabo kubereye umugisha, agahagarika ibyohagaritse, agahagarika ibintu byose byotuma ubuzima bwawe bubandanya. Nibyari guhagarika ubushobozi bw'umwijima mu buzima bwawe, ariko bushobozi bw'Imana, arizo mbaraga z'Imana, ariko gakiza, arizo nkomezi z'Imana, ariko rukundo rw'Imana mu buzima bwawe, Satani akagwanya intambara yo kubihagarika kugira ngo bikunde ntuze gukomera. Imana ikugira imbabazi kandi gushoboze cyane. Ndagomba uri kurumviriza rino jambo ry'Imana, ni mu rukundo rw'Imana rwaratumye duhereza umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege kugira ngo adupfire jewe nawe ntuze dupfe rubi. Urabona urukundo Imana yakunze wewe, Imana yagukunze ruriko ruragira umumaro mu buzima bwawe canke rutariko ruragira umumaro. Imana yagukunze kugira ngo ntuzogire iherezo ribi, uzogira iherezo ry'abagororotsi, ry'abakiranutsi, uzogira iherezo ryo kuzobana nayo. Ariko uyu munsi you have escaped the love of God. Warahunze kure y'ubwiza bw'Imana. You don't want even to hear. Ushaka no kumva amakuru y'ibyera, ushaka no kumva amakuru ya Kristo. Iby'ubwami birakurambira, ibindi urabimaramwe amasaha, ibindi urabifatira umwanya, ariko iby'ubwami birakurambira. Urukundo rw'Imana ruko rurahera mu buzima bwawe. Imana yugurure ibihe bishasha, urukundo Imana yakunze wewe kugira ngo ntuzogere iherezo ribi, uzobane na Kristo Yesu, rugire umumaro mu buzima bwawe. Uyu munsi if you are really called a Christian, nimba witwa umukizwa cyangwa se utaritwa n'umukizwa, utaramenya Yesu Kristo, ndakwinginze buno butumwa bwiza ntibuze guhera utaramenya umwami, utarahungira kuri Kristo Yesu, utaregera Yesu, utaravuga ngo mwami ndihanye, ndagomba kukwakira umbere umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Kuko Imana yaragukunze guhereza Yesu Kristo agupfire kugira ngo uzogire iherezo ryiza. Bene data, ukuzimu kurahari kandi umuriro urahari kandi uzoturira abantu. Birashoboka nimba warabaye mu byaha byinshi, Imana yuzuye urukundo rwinshi, you still have opportunity. Ukiri muzima ugiye impemu z'abazimu recari ufite amahirwe yose, ariko inyuma ya buno buzima impemu niyamara guhagarara uzorira amarira menshi, wicuze, wipfuza ico tuma ushobora guhindukira, wipfuza umukozi w'Imana yo kubwira rino jambo, wipfuza umuntu yo kubwira agakiza, wipfuza umuntu yo kubwira guhinduka, wipfuza umuntu yo kubwira iby'ubugingo, wipfuza umuntu yo kuremesha umutima. Umuhure uzoburi aho umwana arira nyina ntiyumve, uzobura ahantu habi cyane. Sivyo ndakwipfuriza, nico gituma ndiko ndakubwira guhindukira. May God have mercy upon you and may God forgive you. Imana ikubabarire cyane gose. Hama nimba witwa umukizwa naho, uyu munsi abantu bacekinze kubikwerekeye bo provinga bakavuga yuko uri umukizwa. Are you really Christian? Imana nidufashe cyane. Guhamya Yesu Kristo ntibigutera isoni, kuvuga ko uri umukristo ntibigutera isoni, gutwara Bibiliya ntibigutera isoni, kuvuga iby'ubwami ntibigutera isoni, kuririmbira Imana ntibigutera isoni, kwinjira mu nzu y'Imana ntibigutera isoni, abagenzi bakijijwe ntibagutera isoni. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Urukundo Imana yagukunze ni kugira ngo uzobane nayo kandi uzobone iherezo ryiza. Ariko uyu munsi Satani kubera hari kandi ari umwasi w'ibyiza, azana icaha, azana kamere, azana ingorane, azana ibibazo, azana ubukene, azana many things kugira ngo ashobore kugusepara na presence y'Imana. May God have mercy upon you. Imana ikweze kandi kubabarire. Maybe waraciye mu ntege nke nyinshi, but this is your opportunity. Aya n'amahirwe yawe kugira ngo ndakwingiza iyi video ntihere, buno butumwa bwiza ntibuhere, utingiza Imana igusubize mu murongo mwiza. Imana ikweze kandi gutunganya. Intege nke zibaho. Bibiliya iravuga ngo umugorotsi ashobora kugwa ibihetangabo 7 ariko kandi akongera agahaguruka. The righteous may fall 7 times but he will raise again.
umugotsi ashobora kugwa ibihe taga indwi ariko akongera agahaguruka kandi. Maybe you have just committed a lot of sins, but this is your opportunity. Tell God to forgive you. Ibihe by'impemburo byongere kugaruka mu buzima bwawe, ibihe by'ubwiza byongere kugaruka mu buzima bwawe. I'm just praying for you, kubera ko ntawuzi umunsi n'isaha. Uyu munsi uri kurahema ariko ntuzeje uko bizoba bimeze. Babandi mwakuranya abagenzi abo mwagendanye bari bakomeye bafite umubiri mwiza ariko uyu munsi bari mu bitaro bararembye bameze nabi cyane se barapfuye ntibakiri mu mpemu y'abazima. Wewe nawe ntaguze umunsi n'isaha, ushobora gupfa umwanya wari wose. Upfuye uyu munsi, where can you go? Where can you go? Nibihe bikorwa byo guherekeza byiza? Ni uwuhe murimo wo guherekeza mwiza? Mani tubabarire cyane gose, mani gutabara. What can follow you? What can follow you? Nigiki cyo gukurikira? Nibihe bikorwa usibye guhemuka, usibye kuganzwa na kamere, usibye gukora ibyo umubiri ushaka gusa, usibye ishavu, usibye byose uri kuracamwo? My God, I pray for you. Ndagomba ndagusengere Imana igutabare kandi kubohore kandi bohore imigozi bosha ukuboko kwawe. My Father, uyu mugabo, uyu mugore, uyu mukobwa, uyu musore, uyu ariko aragukurikirana, aratahuye ko yakoze icaha, yabaye mu ntege nke, urukundo rwawe wamukunze ntago rwigeze rugira ico rusiguye kinini mu buzima bwiwe, yaragiye mu ntege nke. Today I raise my hand, I pray, Lord, forgive her, forgive him. Mubabarira umweze kandi umutunganye, imbabazi zawe zimweze. Ijambo ryarambwira ngo amaraso yabonetse ko ntasubira kwitwa umunyabyaha ukunda ariko acika umugororotsi. Reka imbabazi zawe zimubeko, reka ubwiza bwawe bumubeko, mweze mutunganye, yongera asubire kandi muri presence yawe. Imirimo myiza wamuteguriye gukora abibemwo, umurimo mwiza wamuteguriye kubamwo awubemwo, ibikorwa byiza wamuteguriye kubamwo, kuguhimbaza, kukuvugira, kugukorera abibemwo. Mana ibyo ariko biramuca intege bimurekure, icyaha ariko kimuganza kimurekure, kibura ubushobozi n'imbaraga mu buzima bwiwe. Ndagushimiye kuri Imana ibirema kandi kabikomeza, ndagushimiye kuri kwizera ijoro n'umurango. Izina ryawe ndarihaye icubahiro mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ishinge cyane, Imana ihabwa icubahiro. Yesu arushirize kukugirira neza, Mwami Yesu arushirize kukuyereka. Nonezerwa cyane ubwami bw'Imana buronsa abagwira benshi babujamwo. That can be God, that can be God, kandi nibyo Yesu Kristo yipfuza. Umwami Yesu nadutabare kandi Yesu adufashe cyane. Turashimiye we umviriza ubutumwa bwiza ukaburungikira abandi, wabumviye kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook cyangwa se kuri YouTube, aho bwumvira hose. May God bless you, Imana iguhezagire. Dushimiye abasenzi bose basengera Power of the World, abapartenere badufasha in everything. God bless you. Nimba warabiye kuri YouTube ntugende udafyonze subscribe, ufyonde ngaho kuri notification kugira ngo usonde agakengera ubona kugira ngo uzoze uraronka notification uko zize zose ugenda uzironka. Hama nimba ari kuri Facebook ufyonde like, hanyuma ufyonde na follow, ubutumwa bwiza buzoze buragushikira neza cyane. Tugira worship time, tugira prayer time, tugira umwanya w'ijambo. We have so many wonderful moments bihembura ubugingo bw'abera muri kino gihe. Umwami Yesu aguhezagire cyane, ugira ibihe byiza. God bless you. Shalom shalom.
Yesu Neri Mamba Ikomeza Murugendo Kwanje Unyobozi Neza yawe Ubushobozi wawe Datwera turakeneye ko tubera impamvu mu rugendo ubwacu naco twakwishoboza ubwacu turi abanyantege nke ubwacu mwami naco turico naco dushoboye Yesu unyobozi neza yawe usogezi wawe Hallelujah. Hallelujah. Muvumenga norira. Mu bino bihe vya nyuma birakwiye ko dusaba imbaraga Imana idushoboze idukomeze ubwacu naco dushoboye